ati sinzohemu kwigwina rashye sinzohemukira abanyagihugu nige nari ndahejya ati nashaka mpfe mugabo mpfe ndiko ndagaruka mu gihugu canje. Kuva mu mwaka wa 2005 abarundi bararonse akaje ko kwitorera indongozi mu mahoro kugira igihugu gitera imbere. Buri myaka 5 amatora araba abarundi bagatora ababaserukira. Kuri iri genekerezo rya 13 rusama imigambwe n'abigenga batangwa ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'abashingamateka n'abajenama bamakomine. Umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD watanguriye ibikorwa vyawo mu ntara ya Butanyerera. Reveriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yavuze ko bahisemwe Butanyerera mu ntumbero yo guhesha icubahiro sokuru nyakwigendanye n'icubahiro Petero Nkurunziza. Twahisemwo gushigikira ku buryo bw'umwihariko intara ya Butanyerera kugira ngo dutere iteka sogokuru wacu Petero Nkurunziza imboneza yamaho mu mugambi wacu CNDD-FDD. Imbere yo kubandanya mbere rino jambo ndagwa mu nkundire umwe wese mu cyubahiro ciwe duhaguruke tumara umunota twibuka sogokuru wacu. Murakoze. Muri iryo jambo nyene Reverano Ndikuriyo yibukije yuko kuri CNDD-FDD uwo munsi w'igenekerezo rya 13 rusama atari umunsi nk'iyindi. Yavuze ati uyu ni umunsi w'insinzi. Twatsinze abashaka gusubiza igihugu mu makuba abipfuza ko yagira ubutegetsi ku nguvu. Ni insinzi ya demokrasi. Iyi tariki kandi burya ntisanzwe kuko itwibutsa insinzi ya demokrasi mu Burundi. Hari kuri uwo mugenekerezo ya 13 rusama mu 2015 aho abasi b'amahoro bashaka kudusubiza inyuma mu kugerageza gutembagaza uburongozi bwitorewe n'abenegihugu. Muravyibuka. Ariko ico benshi bibaza gutanguza imyamamazo ku itariki ya 13 rusama vyoba vyahuriranye bimwe bita coincidence cyane hari ubutumwa bukomeye burimo. Kubera ko muravyibuka imyaka 10 irarangiye habaye ikintu cyakanza abarundi. N'umunsi wari watanguye nk'iyindi yose uretse ko hari habajene bariko bariyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mu kuyerekana mu mabarabara y'igisagara cya Bujumbura. Nta muntu yiyumvira ko uwo munsi wari ugiye guhindura kazoza ku Burundi. Ku gicamunsi c'uwo munsi inkuru yasakaye ubundi bwose ko Petero Nkurunziza atakira umukuru w'igihugu. Ico gihe umusirikare afise ipeti rya general Godfrey Waniyombare abikije kuri radio Publique Africaine RPA yarahereje gutangaza ko Petero Nkurunziza akuwe mu mabanga yo kurongora igihugu c'u Burundi. Mu gihe abarundi benshi bari bafise amadidane bibaze bigiye gukurikira ibintu vyabaye nk'ibihindutse mu kanya gato, abegereye Nkurunziza baburijwemo iyo kudeta maze abasirikare n'abapolisi bose bari bagumutse barafatwa abandi barahunga. Mu ntaya nyakwigendera Petero Nkurunziza yatanze yavuze ati byose ni Imana yabikoze. Inabicira kwama iyo nabase ndayikandagiyemo kune ko ndasenga turagera turinja mu ndege turahaguruka turagenda tumaze muri minota 40 mu kirere cambwira protocol ati nzanira Bibiliya medasubija mu Imana ati twayibagiye twayibagiye hashi minota 5 baca bati ku kibuga c'indege batubwiye ko dusubira inyuma ati habavye ubu kuri Imana ikora nariko niyumvira nagiye misi ijambo ry'Imana nariko ronka irindi mu ndege none bagiye Imana icikatisha indege ati subira inyuma nyabuna hamari bice biramfasha kuza gusaba kwitora kumena integuro y'Imana marumva ko Imana ikora tusubiye inyuma rero dushikayo rero bwije dushabwije indege za kuruka nko masambiri mu masamoya mu masambiri yo hari yanye ari samoya yino hama yururutse urumva umuntu abantu bamaze kuvuga ayo majambo bimwe by'ivyuhara ndunda kubiraba kwari ukwinyororombera gusa nyororomba tu yuko tenari ko cenda hindura carifata kandi ga hotel kabaye abaye imbere amudashaka kumenya ikintu kimwe kwicisha bugufi nivyo ni vyiza cyane.
ndiko ndasengera Imana cyane ko twarasengeye abasirikare n'abapolisi yuko uwo munsi Imana izerekane ko ari Imana mu basirikare no mu bapolisi kandi byagenze ko byagenze kunyene dukomera amashimana yacu n'abasirikare n'abapolisi bacu nibyo bakoze ibyo munsi bonyene ubwo barashinga intahe yuko byakozwe sibo bonyene basanzwe barabahizi mugabo bari kumwe n'Imana muri babandi nyene bavuga yuko babandi banyiyorobeka ko bavuga yuko agakiza kabarembeje nibo bari bakomeye cyane muri abo bantu abo bavuze uko rero nibo bafashe ubwa mbere abandi bo baribuse bamwe bamwe bamaze kubafata abo nyene baravuze bati ko bino bintu bipfu iyi ni ntare shaka kwabwira ariko bavuze babicaritse hasi bicaye hasi barambice baravuze ati ko ibi bintu aho twabiteguriye bikabigenza uko ati ya Mana Petero nkuru nziza senga nicyo bikivugwa babandi basanzwe babizi iyi ni inkuru y'imvaho birababaje nk'umuntu abatama bakuze n'imvi ubwo nyene bari babizi bumvise ko babivuze baci batangura kunywa kandi baje mu nama batangura kunywa guhera saa 4 saa 5 sivyo baranyoye inzoga gushika mu ijoro baranywa baramye ko yene mu ndege baca ko indege yagarutse tikabaye hajya bagaca biyongera menshi bariyongera kugeza naho baboregwa bamwe biranga ko bava naho bari kwarinywera iyo ni inkuru y'imvaho hama muri ako kaboregwe rero no nanje nako nagira moja mbiri turi kumwe n'Imana moja mbiri baza kwisanga mu gitondo bikanguye nanje nageze muhira data wanje nabati sinzohe mukwiye narahete sinzohemukira abanyagihugu nige nari ndahejya ati ninashaka mfe mugabo mfe ndiko ndagaruka mu gihugu canje naraje ndiyizira ndaza sanga muhira kumbe nabo uwo munsi nyene ku munsi wari munsi wa 14 bariko barasenga mu masengesho pole nta nahabaye ko bazi ko kugenda nta kimwe banazi ndayomboka sambiri z'ijoro hama rero ndagenda niyambaye n'inkofero na twaduzu twa 5 ca ndungura umwango ati Yesu ashimwe kudeta yo kwa 13 Rusama umwaka wa 2015 siyo yonyene yari yanditswe mu mateka y'u Burundi aho ubona kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 962 uwusumvye abandi gikenye niwe yatwara igihugu inyuma y'igandagurwa ry'umushikiranganje wa mbere Pierre Ngendandumwe ryabaye ku igenekerezo rya 15/0 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 965 umwami Mwambutsa yateguye amatora yabaye mu kwezi kwa 5 uwo mwaka nyene umugambwe yiprona niwe watahukanye insinzi ndetse ibice bibiri vya gatatu vy'abashingamateka barabahutu abahutu bari basanzwe babizi neza ko ari bo benshi mu gihugu kandi bari batewe intege n'ivyaheruka kubera mu Rwanda aho umwami Kigeli wa 5 yava mu bwoko bw'abatutsi yaheruka guhirikwa ku butegetsi maze haba havutse republika nubwo abahutu bari benshi kandi bafise ijunja mu butegetsi umwami Mwambutsa yagenyereho Paul Biha yava mu bwoko bw'abatutsi kuba umushikiranganje wa mbere ibintu vyababaje abahutu bari biteze kwegukana iyo ntebe na cyane cyane ko Pierre Ngendandumwe yaheruka kugandagurwa yava mu bwoko bw'abahutu Jeruve Nyangoma na Antoine Serukwavu bashigikiwe n'abasirikare bamwe bashatse gukora kudeta kwigenekerezo ya 18 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 965 ariko kudeta ntiyakunze gusa vyatumye umwami Mwambutsa ahunga igihugu agisigira umwana wiwe Charles Ndizeye uyu mwami wa nyuma w'u Burundi Ndizeye nawe nyene aje guhirikwa ku butegetsi na Michel Micombero ndetse avaragandagurwa kwigenekerezo rya 29 Mukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 ku itariki ya mbere Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 976 kudeta ya gatatu yanditswe mu mateka y'u Burundi
akagwe k'abasirikare bari barongowe na chef d'état major Jean Baptiste Bagaza basenye ubutegetsi bwa Michel Micombero bwari bumaze imyaka 10. Ubu butegetsi bwaranzwe n'amacakubiri afatiye ku moko n'uturere. Bagaza akimara gushikira ubutegetsi yatangiye gusukamwe mabisi agerageza gushira muri guverinema abahutu bakiya bari barokoseho nyabwoko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Bagaza yatangije politike zo kurwanya igiturire no gushiraho politike nshasha y'amatongo. Muri iyi politike nshasha y'amatongo yakuye ubugererwa ku batabizi bwari uburyo bwo gutanga itongo ku bantu batari bafise aho barima. Umugererwa yahabwa ubutaka akabukoresha ariko butari gwiwe. Aya masezerano ntiyari afise igihe ntarengwa kandi shebuja yashobora guhagarika ayo masezerano igihe cyose abishakiye. Muri aya masezerano umugererwa yari ategetswe ibi bikurikira: gukorera shebuja imirimo yose ategetse, gutanga ivyimburwa cyangwa utundi tuntu twerekana ko yicishije bugufi imbere ya shebuja. Bagaza amaze gufuta ubugererwa haje itegeko rishasha. Muri iri tegeko shebuja nta bubasha yaragifise ku mugererwa kurya cyane kwakira atabiri yakuya vyari bihagaritswe. Umugererwa wese yaramaranye itongo imyaka 7, itongo ryaciye ribaguwe burundu. Mu gihe myaka itari bwakuye naho nyene itongo yashobora kurisubirana ariko akabanza kuriha umugererwa ibikorwa byose yamukoreye. Habaye impinduka zidasanzwe, abatagira amatongo barayaronse maze batangira kwiyumvamwo Republika ya kabiri ya Jean Baptiste Bagaza, babona ko yari itandukanye n'iya mbere ya Michel Micombero. Nyakanga igenekerezo rya 3 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1987, mwene wabo Major Petro Buyoya yamukuye ku butegetsi. Yari mwene wabo kuko bavuka hamwe ibiga bimwe bijanye na gisirikare. Uwo mujene yarazananye amaraso ashushe yavukiye mu Rutovu. Umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1949 yize ibijanye na gisirikare mu Bubirigi, mu Bufaransa ndetse no mu Budage yarahaciye. Agishika mu Burundi yagenye kuba chef de peloton Igitega, mu nyuma agirwa komanda d'escadron. Amabanga yabayemo gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1980. Uko imisi yagendera hera niko yagenda arizegwa mu kuduzwa mu kazi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1982 yagizwe komanda do batayo. Amabanga yamaze imyaka 2 gusa uko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1984 yagizwe chef de bureau chargé des opérations à l'état major général. Kugeza aha nta yindi promotion yarakeneye, ivyari gukurikira yaravyimenyeye mu guhirika ubutegetsi bwa mwene wabo Jean Baptiste Bagaza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1987. Akimara gushika ku butegetsi yiyemeje kunywanisha abarundi, ariko kunywana ko abarundi kwari kukiri kure nk'ukwezi. Nako reka mvuga izuba kubera ko ukwezi ko kuri hafi. Kuigenekerezo rya 15 Nyandagaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1988 ibara ryaraguye hagati y'abahutu n'abatutsi mu makomine ya Ntega muri Kirundo na Marangara muri Ngozi. Abagira ku bihumbi 200 bo barahasize ubuzima. Perezida Buyoya yakomeje politiki yo kunywanisha abarundi ndetse hashigwaho umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi. Hari kuigenekerezo rya 5 Ruhuma umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1991, umunsi mukuru n'ubu tugihimbaza. Kugeza iki gihe mu Burundi hari hemewe umugambwe umwe wonyene, nawe wari umugambwe y'iprona wari uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1962. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1992 hahinduwe ibwirizwa shingiro maze ubutegetsi bwa Buyoya bwemera iyindi migambwe.
twariko tugana mu nzira ya demokrasi nubwo bitari bwakunde neza. Hari ikiguzi vyategerezwa gusaba, hari abategerezwa kwitanga ndetse bagasesa amaraso kugira demokrasi iboneke. Muri uko kurondera intwaro ya demokrasi habonetse umugabo yari mushasha muri politike ariko afise ivyumviro Burundi bwari bukeneye, Melchior Ndadaye. N'umugambwe wese ahwanya Frodebo ari kumwe n'abamufashije kuwushinga batangiye kwisuganya kugira baze bitaba amatora yarategekanijwe mu mwaka wakurikira w'igihumbi kimwe n'amajana 993. Uyu mugabo yari yiyemeje guhiganwa na Buyoya, n'umunyamwaro muri komine Nyabihanga, akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 953 igenekerezo rya 28 ntwarane. Uyu mugabo yavutse mu muryango w'abana 10 bakomoka ku bavyeyi Pio Ndadaye na Tereza bandusha ubwenge. Yize amashuri we mu Mbogora, abandaniza kuri lycée Normale de Gitega mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966. Amagume yo 72 yatumye ahungira mu gihugu cy'u Rwanda, atabandaniza amashuri kuri groupe scolaire officielle de Butare gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 975. Yabandanije muri kaminuza y'igihugu cy'u Rwanda, yiga ibijyanye no kwigisha gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980 aho yaronse urupapuro rw'umutsindo rwa licence. Yahavuye aronka akazi ko kwigisha isave hafi y'igisagara ca Butare mu gihugu cy'u Rwanda. Akazi yabayemo gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 983 imbere yuko ataha mu Burundi. Ibijanye na politike yari yarabitanguye kuko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 976 yashinze umuhari Mouvement des étudiants progressistes Barundi au Rwanda Bampere. Uyu wari umuhari w'abanyeshuri bari barahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 979 yashinze umugambwe w'abakozi b'u Burundi ubu. Uyu wari umugambwe washimikira ku vyumviro vya gisocialiste. Muri uyu mugambwe yari afite akazi kadasanzwe, niwe yarajeje gutangaza amakuru na propaganda z'umugambwe abicishije mu binyamakuru vy'uwo mugambwe Le Flambeau na Ukuri. Mu ntango z'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980 mu mugambwe ubu hadutse kutumvikana. Bamwe bashikira ko bofata ibigwanisha bagatembagaza ubutegetsi bwa Bujumbura bakoresheje umuheto. Abandi harimo Ndadaye na Ntaryamira baja ku ruhande rwa demokrasi guhindura ubutegetsi biciye mu matora. Bizera ko intambara atacizomarira abarundi ahubwo bakwiye guhindura ibintu babikije mu nguvu z'abanyagihugu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 983 yavuye mu mugambwe ubu yitahira mu Burundi bwa Nyaburunga. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 984 yakoze kuri Centre Nehope Psychiatrique Kamenge mu gisagara ca Bujumbura, aho yahavuye yungururiza muri Kopeke Gitega mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 986. Muri uyo mwaka nyene Ndadaye nabo bahoze bahuje ivyumviro muri ubu bashinze umugambwe mushasha Front for Democracy in Burundi Frodebo. Uwo mugambwe wahavuye rero witabira amatora mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993. Muri kampanya ya matora ibintu vyari bishushe. Abarundi bari barihebuye, basa naho babonye umucunguzi Mesiya yaraje kurokora Burundi. Hasa naho hahigamye imigambwe ibiri iprona wari uhagarariwe na President Buyoya na Frodebo wari washize imbere Ndadaye Melchior.
bashinga ntaye bapfasoni gwaruka nk'abantu baza kubabwira ngo mudatoye muhorona ngo hazoba ingwano ndazi ko ariko niko ruvyino baririmba aho baciye hose iryo ni iterabwoba mbega iyo ngwano ga bazoza baporona basigaye bari kurusha bangana gutya nibo bazoza gutera ingwano ku miliyoni 5 zirenga z'abarundi bishakira amahoro nibo bazoza gutera iyo ngwano nibayitera nibatse uwo muriro turi miliyoni 5 tuzowuzimya tumaze kuwuzimya tuco tubaboha. Ku nshuro ya mbere kuva Burundi bwabaho umwenegihugu yarahawe ubushobozi bwo kwitiramwo indongozi zizomutwara. Abanyagihugu bari baryohewe bishimiye iteka bahawe ryo kugira uruhare muri politike y'u Burundi. Demokrasi yarivutse kwa ntare. Ku itariki imwe ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 niho abarundi bacu urubanza bihitiramwo Burundi bushasha. Bari barushe no kwamara intendera ku mutwe maze bizera ko bagiye kuronka amahoro bari banyotewe. Ndadaye Melchior yatsinze ku majwi 68 n'ibice 86 kwijana. Naho Buyoya aronka 32 kwijana. Uwigenga Sendegeya aronka igice kimwe kwijana. Amatora yagenze neza kandi nta numwe yidoze. Bose bashize aho abarundi bashize. Ndadaye yemereye abarundi Burundi bushasha. Abemerera ko ico gihe cyo kwiruhutsa bicare bafungure ku vyiza by'u Burundi batekanye. Ariko umengo waroza abarundi ntigeze akaraba. Ikizera abarundi bari bafise cyo kuryama bagasinzira. Inyuma y'imyaka barara badasinziriye cyaheze mijoro rya 20 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993. Ndadaye yaramaze ku butegetsi amezi 3 yonyene gusa yagandaguye unyamaswa yicanwa n'abandi bategetsi bari muri leta yiwe. Igihugu cyasubiye mu ntambara hongera kuba ubwicanyi ufatiye ku moko, bamwe barahunga abandi bihereza ishamba kugira bisuganye bagwanire demokrasi. Bari bahejeje kunyagwa hakoreshejwe igikenya. Ni muri iyi ntumbero havutse umugambwe CNDD-FDD twarabivuze mu mavideo yaciye ngaha. Gushika ngaha tumaze kuvuga kudeta zine. Kudeta igira gatanu yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1966 aho Buyoya yagarutse ku butegetsi akubise kudeta Sylvestre ntibantunganya. Amasezerano ya Arusha yatewe ku mukono mu mwaka wa 2000 yagondoje President Buyoya maze agena Domitien Ndayizeye abicegera ciwe uhavuye amusubirira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2003. Hongewe gutegurwa amatora huriyemwo na bose nkayo mu gihumbi kimwe n'amajana 1993. Amatora aje gutsindwa n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi gushika no munsi. Mu mwaka wa 2015 ibintu byarahindutse. Umugambwe CNDD-FDD watangaje ko ngeye kwizera nkuru nziza nk'umukandida w'umukuru w'igihugu mu matora yategekanijwe muri ico gihe. Abanyepolitike batari bake ndetse no mu mugambwe CNDD-FDD nyene baravyamiriye bavuga ko atemerewe manda ya gatatu kuko biciye ku birindi bwirizwa shingiro. Bamwe bihereje amabaraba byakurikiye igeragezwa ry'itembagaza ry'ubutegetsi ku itariki ya 13 Rusama umwaka wa 2015. Aha niho twahereye. Kuva umuganwa Rodoviko kwa gasora gandaguwe abategetsi bagiye basimburana habaye amakudeta. Imyaka 10 irarangiye turi muri demokrasi aho abarundi bihitiramwo indongozi bashaka. Ariko icyo twokwibukanya nuko demokrasi idahagaze ku matora gusa. Umunyagihugu ategerezwa kuba hagati y'i demokrasi. Ategerezwa kugira uruhare rudasanzwe mu buzima bwose bw'igihugu, haba muri politike, mu butunzi, mu mibano n'ibindi. Mu gihe turi mu mbona kazoza y'ibihumbi na 40 ibihumbi na 60 uruhara rw'umunyagihugu n'intangere. Abashingamateka bagiye kwizegwa muri aya matora bafise akazi kadasanzwe ko guserukira abanyagihugu. Ariko ibi bizogorana mu gihe giturire ukunyuruza amatungo y'igihugu
biciraye mu ndongozi zizewe ngo zisurukira abarundi. Jewe nitwa Rugamba, sindi umunyepolitike kandi sindi umumenyesha makuru. Ndi umurundi akunda Uburundi. Kuri uyu murongo wa YouTube turacishamo tukibukanya kahise k'igihugu cacu kugira kadufashe gutegura kazoza, na kare nta umenye yaja atazi ari karava. Niba ushigikira urugamba fyonda subscribe ndetse utanga ubutumwa henshi hashoboka.